Ndabaramukije nitwa Nizigiyimana Charlotte nkaba mva mu ntara ya Bubanza komine Mpanda zone Musenyi korine Nyamabere jewe ndiko ndatabaza umuvukanyi wanje yavuye mu kigo co muri United kwa Vianney mu Kigobe yigiye icarabu mu Carama ikigo yavuyemo ni United kiri mu Kigobe ca Vianney. Rero mwene data yasafiriye mu 2024 itariki 18 z'ukwezi kwa mbere atangura akazi itariki 23 z'ukwezi kwa mbere, niho rero yatanguye akazi arakora. Amaze gukora ni kuvuga mu kwezi baramuhemba bakamuhemba mugabo mu nyuma bigeze yaho baca baja kumuhemba mu mezi abiri bagiye kumuhemba mu mezi abiri babona baramuhemba mugabo ubuzima yari afise si bwiza, afise ubuzima bubi ko kudafungura, ntibabagaburira, ntihamugaburira, umwana aronje arabura ivyo afungura, burya tukamubaza ingene amerewe akavuga ko amerewe nabi, abuze ingene abaho ubuzima bugoye, afungura nabi, mu kumugaburira ntibamugaburira kandi nibo bitekera siwe ateka. Ni ukuvuga aza kuronka indya rimwe rimwe nkeka nka kangahe mu ndwi, naho nyene bamuha utuntu tw'intica ntikize. Rero turabaho turavugana, burya rero itariki 30 z'ukwezi kwa gatatu twarayaze, aravuga nyene turayaga mbwira ati jewe ndamerewe nabi, burya simfungura numva inzara indembeje. Hari mu ku gatatu nyene itariki 2025 niho rero niho twaje tuvuga tuko turamubaza, burya ntiyatwishuye, ahubwo sinzi ngo bamwatse telefone, burya bamuha telefone kwa gatandatu no kwa Mungu, mu nyuma baramuhindurira baguma bamuha izindi nimero, bamuha izindi nimero baca baramuha ngo azovugira ko misi yose, mugabo ntibamurenze amasaha 2. Rero mu nyuma birahinduka rero amasaha 2 ntiyakwiza, ahubwo n'isaha ntiyakwira, ni kuvuga bavyiyumviriye bonyene niwe wazibona baje kuyimwaka. Rero uwo mwanya niyo saha ni nk'abo bari bakiyimuha, ntitwasubiye kuvugana uwo mwanya niyo saha, ntitwamenye ngo bigenze uko. Kuva mu itariki 30 tumurondeye ntitumutora, mwanya niyi saha ntitumutora, twegeye tumubwira ubwoba ko yatubwiye yuko ashonje amerewe nabi, bimeze gute? Niho nitabaza bene data bari muri Arabi, burya niho bagiye gufata baramurondera, bamurondeye mabuja wiwe ahubwo yaca babroka. Mu nyuma rero yagiye acafata ngo ni mumpe mabuja wanyu, uwundi ari muri Arabi umwe aramuha mabuja wiwe baravugana, burya bavuganye baca amubwira ngo telefone nzoyimuha. Burya ubwo mwanya niyo saha ko bamurembeje muri groupe yacarungika ifoto yiyo, mugabo iyo foto tukabona ko umuntu atabayeho neza, ntituzi ko iyo foto ari uwo musi nyene, ntituzi ko iyo foto ariyo yamufotoye ikindi gihe ariko arakora. Aramubwira ati amuduhe atuvugishe, wapi? None twashaka mudutabarize kuva mwanya niyo saha aheza amezi 2 ntibaramuhemba, ukwezi turimwo ku kwa kane ni kugira gatatu bataramuhemba. Twashaka mudutabarize, mutubarize, tubaze twumve ingene uwo muvukanyi wanje Akimana Chantal ingene amerewe, tumenye yuko yoba akiriho nuko yoba yarapfuye. Twe nkuko tuvukana n'abana biwe ni mupfakazi, abana baraturembeje, twabuze ducana nayo tumera, mama ari hehe, mama ari hehe, mama bimeze gute? Nawe twabuze ducana nayo tumera, twumva twababaye cyane, ntituzi ngo amerewe uku. Turashaka mudufashe, turasabye mudufashe tumenye umuvukanyi wacu uko bimeze nuko amerewe, kandi mudufashe n'ikibazo cyo gufungura bamugaburiye, kuko umuntu ari ku kazi atari buronke ingene afungura nta nguvu aronka zo gukora. Rero mudufashe naco nyine ikibazo cyo gufungura bamugaburire, kuko nabo nyine wabaha inzara ngo bakore akazi bashonje ntavyo boshobora, bamenye ko bashonje nabo ko n'uwundi muntu nawe nyene yasonza kandi akababara. Mudufashe muzoba mukoze cane. Dada uranyumva? Yego ndakumva. Aya ni amajwi yawe.
utabariza uyu muvukanyi wawe. Ego. Niyo mpamvu nashenda guhamagara kugira ngo tuvugane. Ego. Muri audio yawe ku busanzwe wabivuze byose ati twebwe dutabariza umuvukanyi wacu amaze amezi angahe adahembwa. Amezi abiri kukwezi kurimo ukugira gatatu ku kwezi kwa kane kugira gatatu. Ntikurahera. Oya ntikurahera gusa nuko twakwinjiyemo gusa amezi abiri araheze ukwezi kugira gatatu gusa nuko twakwinjiyemo ntabwo kurahera. Hanyuma muheruka kuvugana ryari? Araheze indwi kari mu mwanya twavugaye umwanya munini baciyemo akatelefone akava ko amerewe nabi. Urumva mufise impungenge rero kubera ko mutavugana kandi aho muri kuvugana yari yabwiye ko amerewe nabi iti vyoba vyaranse gose hari ikintu kinyegeje inyuma gituma banka ko muvugana. Ego ntafungura amerewe nabi dufise impungenge ba telefone bacaye mwakuvugwa nyene akivuga iryo jambo menga bari n'abana vyumvise baciyemo akatelefone twasubiye kumva ijwi ryiwe kandi telefone ikaburiha telefone akoresha iboneka ku mwanya kuri connecte buri mwanya wanditse message iragenda hariho baca babloka bo nyene baca bamubloka benshi babablotse nk'abantu bose babablotse jewe gusa nije batarabloka telefone yuko muri connect murondere mutora. Okay, iyo nimero wampaye ni yande? Naguhaye amabujawe. Uwo muvukanyi murashobora kuronka pasiporo yiwe? Kuronka pasiporo yiwe go photocopy yego ndayirondera. urashobora kuyindungikira? Ego duhejeje kuganira uce uyindungikira. sawa gira amahoro. Hanyuma none sawa. ni hehe na hehe mwaciye musaba ubufasha kuri uyu muntu wanyu? Twaciye kuri abavukanyi bari hiye muri Arabi turagira groupe tugize groupe bararondeza abantu benshi batandukanye bararondera bandikira icarabu mabuja wiwe ahubwo bagiye kumwandikira yaca babloka. Mama akavuga acarungika ifoto arungitse ifoto mugiye ifoto yarungitse turabona ko ari umuntu amerewe nabi nta buzima bwiza afise bose barifashe ku mwogota mune bari muri Arabi ameze kurya. Iyo foto urayifise none? Iyo foto iriho. Utayimpaye? Aho nyine ndayiguha. Wampaye ameze neza agiye kuri indege bagira kumpa iyo nayo ifise iri uko ari ubu nayo tuba dukeneye kugira ngo tuyirare. Bishaka ndayereke abantu bazoba bankurikiye hano kuko aha turi mu kiganiro kandi abantu bariko baratubona. Ego. Hano no kuvuga ngo abantu baca babona itandukaniro rya ca gihe yari ku kibuga c'indege n'uyu munsi yitwa ko yageze mu gihugu c'Abarabu mu gihugu ciza cane baca babona ubudasa bw'iyi foto. Iyi foto ubudasa bwayo je ndabubona buragaragara cane ubudasa bwayo n'ukuri buragaragara rwose. Ego merewe nabi cane. Biragaragara yaronze ku intoke zose zikara amagufa mu maso ameze nabi n'impuzu ntimufata wapi kabisa. Ameze nabi cane n'ukuri nande numva ngaha namarira gusa ndiko nabona mwene wacu namerewe. Birumvikana ntiwogira umunezero. Ego murakoze kuduha izi information. Igisigaye ndumva rero buriya twebwe nta kintu dushobora kuvuga kirekire tutabanje ubanze umpe pasiporo hanyuma kandi twongere dukontakite inabuja. Ndazi ko tamboroka ndamuhamagara ashaka aranyitaba adashaka areke mugabo ntamboroka je nta muntu yigera mboroka no kuri baranyubahiriza kubera ko bijya no kuboroka bivana n'inimero bahamagaye navyo zubirabe. Ego barakoze niyo mu Burundi yacababroka bose. Ego ntibobora kubaboroka je nta muntu amboroka no kuri namara babesheye. Sinibuka ko wari yarigeze kumboroka mugabo uwomboroka nyene yomboroka ariko
biravana nimero umuhamagarishije. Mm, Ikindi nacyo ego. umuhamagaye kuri WhatsApp hari igihe Udufasha. hari igihe kuri WhatsApp hari igihe bavya nyine bacabona umenga ni kubakoroga mugabo utuma umuhamagara direct iyo ubonye vyanse gose nubwo bitwara amayinite menshi Ego. mugabo ibintu nyene vyo Mhm. kwitanga birajamo no gushiramo ubwo buryo nyene Ego. birumvikana. Uramukoze cyane. Mm. Ubwo Reka mudufashe mudusabire ako twumve ko yoba akiriho. mm, Umupfakazi uyo yapfakaye akiri muto. Yavuga mm, ati reka ndakondera ubuzima abana nk'ubarya ari uko nawe agize icyo akoze. Rero nk'ubu abana nabo nta mahoro bafise, twe nta mahoro tunabaronkana. Baguma baca ku murongo, tantine mama ko tutamubona ku murongo ari hehe, tantine mama ko tutamubona ku murongo ari hehe. Nanjye nkagira agahinda ku mutima. Nkaca mbona rero n'ifoto yarungutse arayirungika ameze uku, kudafungura abantu barazi inzara ingene babazi. Gukora akazi ko hiyo rero kumukora udafungura. Naye n'ikindi kintu ndagusabye ngo dutabarize bamugarukire ku ubuzima bwiwe ashobore kubaho afungura muzaba mukoze cyane kandi mu kumuhemba baza baramuhemba ku kwezi kumwe kumwe ukatunze umuryango. sawa ni kuvuga ko atari cyo gusa mwipfuza nta kindi nta ofisi Ikindi yamurungitse ijya agence yamurungitse ntimwigeze muyihamagara ngo muyikontakite muyibaze nayo ivy'uyu muntu kugira ngo ibafashe barya kuvugana n'ujya mu na- bose wiwe nubwo ba telefone bacumva ikibazo gusa ahubwo na nubwo banakumviriza mwarabikoze nta nubwo bita bacumva baranakuba ubwa mwarabikoze mbere by'ukuri ndibuka oya ubwa mbere ndibuka ko nigeze kumubaza ubwa mbere hari ikibazo yagomba ahure nacyo ubwa mbere yego hama nda telefone ubwo nyene acumba ko ari ikibazo cyo muri Arabia ngera mubwire atarakuka ni ukuvuga nka bose bavuga ati nta bamaze gukurungika barya abagabo ntibasubira gukumviriza murakoze nka telefone virane n'ikintu cya telefone bamusabira telefone kuko amaze y'umwaka bakaba bataramuha ibeti yo kuronka telefone yiwe umuntu mubi nuko yoreka guca akora akazi agaca yishinga telefone kuko Mm, telefone ageze mw'ijoro agaca aronka umwanya wo kuyaga musabire na telefone aronkera ibeti yo kuronka telefone nk'abandi kuko afise umuryango abana b'imfuvyi areze ni ukuvuga ategerezwa kubaho yumva ati abana babayeho uku mw'ijoro kubabaza abana mumeze gute akumva ko abana bakomeye cyangwa uko bamerewe hama cyangwa umuryango wo kumva ko umerewe niwe atunze umuryango wavuze none kugira adafise telefone nabonye ntibo bata telefone bafise ngo bikunde nico kintu c'itelefone mukidufasheko cane hama nawe agire liberte nk'abandi nk'uko abandi babayeho aronke ico afungura na telefone bamuhembe ku gihe kandi bamuhembere igihe nyene aba yagiye nyene kurya kwezi nk'uko abandi babahemba murakoze. okay biyanavuze ko wamuhamagaye agaca akubloka agaca akupa iryo jambo yaranyitavye ndamubwira ati hariho uwo warungitse yitwa ukuntu ko afise ikibazo ubwo nyene ahubwo ntiyasubire kunyitaba ni ukuvuga umubwira ico kibazo c'abo bantu bo muri rarabikirane mu buriko bamugora harya wavuze ko yitwa nde uyu mukobwa yitwa Akimana Chantal. okay Akimana Chantal sawa wavuze ko yavuye mu Burundi ryari Yavuye mu wundi 2024 itariki 18 z'ukwezi kwa mbere mm, uzamubone n'isana urabona ingene abayeho umuntu amaze umwaka muri Arabia akaba ameze nk'uko mm. yahembwa amezi angahe yarahembwe ico gihe kuva ico gihe yarahembwe gusa amezi abiri kuva iyo telefone bakayimwaka amezi mm, abiri araheze ukwezi kumwe ukwezi kugira gatatu ni ukuvuga aheze amezi abiri n'ukwezi kwa gatatu twinjiyemo. mm. Eh, okay uze kongera kundondera hanyuma murakoze. ngomba jewe ubu nyene ngerageze gukora
operation turabe yuko hari icyo twamenya. Mpana nimero yiwe iriya yahora akoresha nayo ndayikenera, yindungikire nayo aha muri hepfo. Iyi ni ya madame wiwe ariko ashaka iyiwe nayo. sawa Umunsi mwiza rero, igisigaye muraza kumbaza ko hari igishasha nzoba namenye. sawa muzaba mukoze cane. Hama mwihangane bimusaba, ndumva ko ari ibintu byumvikana, bishobora kugenda neza uko biri kose. Sawa sawa mpaye ndashima kwigora mudukoreye, murakoze cane, Imana ibahezagira. Murakoze namwe. Mm, nta byinshi mvuga usibye gusaba nshimise, kandi ingorane nyamukuru aba bana bariko barahura nayo murayibona ni ya yindi. Urumva iyo umuntu atari ku murongo ntushobora kumenya n'ingorane afise mw'abantu muze muranyumva. None iki kibazo ko twakakivugiye ubu muvuga yuko abantu barungika abantu muri Arabiya ibi bintu ntibabizi. Ingorane yuko batavugana nabi wabo, imiryango yabo ntishobora kumenya uko babayeho kubera ko bimwe amatelefone. Kandi muze mwumve neza, abantu bose batangira batabaza kubera ko babuze biwabo ku murongo. Nk'uwa mezi abiri amaze atarungika amafaranga atanavugana n'abiwe, biteye amakenga. Niyo mpamvu please, iki kibazo ubushikiranganji bw'imigenderanire n'andi makungu ni ikibazo cabo. Dushira ibya politike ku ruhande, ndazi ko baca bazana imitwe yagutse, ibintu birebire cane gose. Ibi ni ibintu vyumvikana, ni ibintu vyambika iteka ryiza igihugu mu gihe aba bakobwa batariko baravugwa nabi, batariko baratorwa mu mabarabara, batariko bararara mu mabarabara, batariko gutabwa mu mayarara, mu gihe ubushikiranganji bwovuga ibintu ntivyumvikana. Erega biroroshe cane, barya abakozi mufiseyo barya barashobora kubikora, barya bari ku ma agency akorana n'ayaba yo mu Burundi yabarungitseyo arashobora kubikora, abakozi ba ambasade bashobora kubikora, canke mugashiraho izindi komite nazo nyene ziza gufasha, nazo nyene zishobora kubikora. Neka kino kibazo jewe ngomba telefone, uwa mbere telefona ni Vianney nyene mukuru w'iki kigo, hanyuma maze kumutelefona ninagira ubwo ntakanyitaba sava, atanyitavye nza guca nkontagita inabuja bivanye n'ibyo tuvuganye na Vianney. Murakoze bakunzi mukunda kugira ico mushikirije, reka ndabibutsa ukuntu ibintu bigenda mu gutabaza. Utanga umwirondoro wawe wose, uritonda ukabindika ka audio kare ukitonda ukavuga witonze, apana usimbagurika, ukavuga ibibazo byose ufise canke ari ubutabariza, ukavuga ibibazo byose afise, bacungika ko ibimuranga passport, ifoto ya passport, herekana mwese ni passport. Ase ucuzana passport yiwe, igitabo c'inzira, ukazana n'ibindi bimuranga. Ibi bica bidufasha ko duce dutunganya ikibazo mu buryo bwihuse n'ingoga kandi atantambamye ihabaye. Ndabashimiye rero, turaza gusubira mu kanya, nizere ko biza kugenda neza uyu agatabagwa. Murakoze.